ivyari bara ivya rivyari bara twaba twakoze ibisangawe Mbappe yase umwana atazi camuvyaye arabigitsura Mbappe yase tufate nka biga Landry yakoze ari promo mu bindi yagize promo ya ukabinyora none je nacengera commentaire kuri nya post mvuga ati ntwari usanzwe ubayeho dufate Landry promoter amazi imyaka ingahe karapambana ndibuka igiye kuvumbura abusanga muhira kiyagiye ca mbere mu 2019 none ku 2019 uno mutu tugeze muri 2023 ça fait 4 ans ariko arapambana none muri yo kanta nugwaye ruhara iryo shira hamwe ryakoze yogerabe si gucuta ngaho uri ubu post ngurumva ngo je nukuri kimana ngo ndumutananirwa urabona sasa wewe ukuretea ukuraja ngaho ukurasa ukurarira ni mumakazi umuryango wanje igikorwa ca Landry promoter ngo kora akazi nubundi bazokwizana bonyene Mbappe awa amusanya rose dirige muri Swede urabona nuzenya ya satupi ana muri Swede bari gutora officializa iligi umva sport yo kuyinyina bayigize sport muzindo Mbappe nagafoto abonye ya post ndari kuri piscine Mbappe kuri ya foto yiri muri guys Simbizi seriously nukuri kimana Simbizi oya muri Swede kuri ya foto mtu wangu dukora foto za Mbappe dukora foto za Mbappe saha muri Swede abahungu babakari reka kumbwira ibintu ntavyo nene gigu apasi muziki nazo kubese ngo ni muziki basani baronka amaviza y'umuziki bacha bagenda bavuga ngo ajya batama bose basogokuru bose sogoko va mu bana sogoko rero bacha baza kuri diri ya Mbappe gute nasa bini ya post nzi foto Mbappe aboneka hama visa kandi dirici umva iwe yamenye dirikare yuko muri Swede bagoba batanguze ligue yo kuza baragira competition yo gukora geste kumungurana n'abarogo babiri Fizzo yagiye kuva 2008 kuri Mbappe hari abaririmbyi bagenda kubw'umuziki wabo bw'akazi barabifata nka Bface Dramati baragira impamvu n'abagenda bakagaruka tuva yagiye gukora show yagiye gukora pepote n'umuziki wa mutwaye mugari abandi bajya bakera kubera visa udafise utari Mbappe n'ivyo bintu Belle Nice aba yabishize ko view rekana naho yaciye babarira basi ndio fatuka kani mana we sureje ndago no wakina ofeto bu iyo se ndikora gazi bizi mukiwe byatariwe ndio mavuraga mugwa muhemuka Jesse memuka cyeni tabarira imbabari ndembe kangudeti yaje cyamenye je kuri rya audio numvise na cenda ko kabisa je nko kuza kuri abandi je nyeneje pepa oya ni biroroshe wewe Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez bien. Namaze kumenyera ko mwaba mumeze neza. So guys, uno munsi nko mubibona kuri micro ni Nice Sky. Inyuma ya kamera turi kumwe na iyo telefone ho ibika none. Yanazimye. Agusogomba kuri karo ko fise iPhone. Yanazimye. Bien iPhone yakanga itogari. Zimwe bateri bisuma ndagiye. 14 ifise nzere na kai kut kamera na kai kutera ufise ngani comekerenga. Nouveau modèle ma. Nouveau modèle. Kai bacomeka bwe. Nanye si nouveau modèle ora ziziza so no munsi. So guys, ni Nice Sky kuri micro. Ni Nice Sky kuri micro afise telefone zimwe bateri bisuma. Izi telefone bazitera bisuma. Iyo bivye kuri ntuzenya kuri bata zige bajugunyira ko umuntu. Simbizo ntanguye kare. Kare nganda ndayimenye wonyishutse. Ntanguye kare. Ndayimenye wonyishutse. Iyo waruzi content nzanyere. Ubu nyine telefone twate kwa exam. Urabuze ko turatwenga. Anda kimenye ubabara. Apana bisanzwe. Apana nk'ivya bukebuke. Ubi ntambara ngaye. Babazwa ni iki gashe? iPhone ko mini 3. Merezo. Aya namajana 5. Guys, nkuko mubibona presentation ndayihevye. Nkuko mubibona ndi kumwe na Simbizi wa Semavumba yanzinduki. Sawa.
je nagiye kumuraba n'umutima mwiza abanje kuntuka imbere yuko dukora ikiganiro utse ni telefone ufise ya kera n'ibisi bisanzwe none erega ofete utwumworo twomwegeye okay kamuntu kamariyagwe na cyane ubona umugari sokura papa papa wangitwa ninde yahora ducira umugani uvuga ngo nagira ni kurubenda oya papa uyu wanje dawe okay yahora ducira umugani uvuga ati ivyari bara egoko agenda kiyugaho ivya bivyari bara twaba twakoze ibisangawe mwakoze ibisanga cavuga yuko mwebwe muri ibara riri ivyari bara Ratski ibyo bintu atavyo nosubiramwo kubera isoni zi nikirico nikirundi ega niyo mpamvu ane none ngo umwana atazi camo vya ingara bigitsure ehe none bandanye nosu yasi Mbappe yasi umwana atazi camo vyaye arabigitsure Mbappe yase aho kantu nakwera kunda kukaburi hano papa wa ego kwi yarakudaga aho wakoze kandi mukavuga yicaye uku umwana atazi camo vyaye ayo mwana Simbizi ndero no Simbizi we ni werura habura ubwerutse means nwerura urubwerutse en personne bwo apana ndumweru apana uri bwo maraka hanicaranye n'ubweruzi en personne okay ubweruzi n'umweruzi mbangaha nja kwirega nicaranye n'ubweruzi igikombe kindengane mana marira sigewe twicaranye geragezo tamukiriza basa bakunze gukora dutangura ikiganiro cyawe yambu ko je ndumva no musi nibizakoro nibizokoroha uza tagiza koroha guys ndikumwe na Simbizi wasema vumba ntangura ndamubwira ngo ndanywa tangawizi yes kugatangawizi kakaga agatangawizi kakaga guys ndanabibutsa yuko na anye muri izi location turimo nimuhira kwa Simbizi wasema vumba je burya je nahora ndanamubona Simbizi simenye nahapo mu mutwe wanje namaze kwishiramo kuri mayibo ana nkaye ngorane nka umuntu amfitiye imitayo kundondera twumvikane neza natanze location akazogera umuntu aguca ko ngo abahehe Fanyi hari abantu bacaga bosanga hari umuntu afise ya video recherche yiwanje ashaka nitafuta yarambuze cyafise manda staki uviza rero ndaragutera inkuru utekane n'umutima wagume mu ahantu mpamagaye ejo ntaho nzumenya kubatita sawa abahantu guys twagenze tuko turahaza sinakoze nigeze natsa kamera naswe kwatsa kamera kugira babone struggle wibwiye gute nukora naguhamagaye nukuri wamengo tugiye mu nzu y'umufumu waciye uhagarara kuri monima havuge ni uri kuri tangira adresse n'uzumbeshe n'ingwaniriye hari wati aha kuri monima ndakubwira ati jewe ndi kwibuye monima yande ya CNDD-FDD zukarangiza CNDD-FDD abagumya ntegerezwa kuba hafi ya monima ya CNDD-FDD kubadida umugumya komera ishura ramba komera ramba wanza kwanza kuyijuka inyi komera urasubiri Simbizi wasema vumba kugira ngo tuze kukuraba ofete ni benshi bagumye banakurama kuri Buja Town TV bagumye bavuga ati Simbizi mu mugarukane twe turamwemera sana gira kajambo mbwiriye abakunzi ba Sema vumba bakurikirana Buja Town TV abakunzi banje bakurikirana urazi ngene bagukunda bankunda none baba urazi nimero zawe baguma bansaba utaziba ko atari umwana telefone ndazibahe je ndazibahe tutavuganye urazi ngene umeze nabi nk'inzara maranye iminsi urabona ingene humye namukanye ndamubwiye ngo ducumbira ubugari ngo je ngagafu kanje ngo mama yandukiye mugende mukamaza mugende mumari agafu kanje mama yawe nk'ubu nk'aba bakunzi muvuga yuko bankunda bari kuzanga bakurunikaje basi n'agafuko k'ibigori cyangwa ifu y'imyumbati bagatabona nibo bakunzi bawe ngo ndabaramutse bakurunyeganye ibaze uza kunyayaguza gusa n'agafuko kanje ugende ukari Simbizi abandi bariko barisabira
kuja muri PRIMUSIC abandi bariko barisabira Landry promoter ya postinze post avuga ati mudutumire tubagirire promotion kuri ivyo bintu vya PRIMUSIC murisabira ariko arisabira iyo ni inzara tuzami iyo ni inzara gute ariko arisabira ariko arigirira promo yatanze n'inimero yiwe kuri WhatsApp babonye yuko kenewe ntibirigurigirira promo bonyene barakurondera tadira abo baronde babonye ko bakenewe tout simplement urazi yuko plus tufate nka biga Landry yakoze ari promo mu bindi yagize promo ya ukabinyora none je nashengira commentaire kuri nya post mvuga ati ntwari usanzwe ubayeho none batakwiyumviriye nta kundi bandanye ubuzima warusanzwe ubayeho ni kirazira kwereka yuko abantu tubayeho ku bwabo oya ariko urashaka kwisokorora Simbizi kugira ngo oya ega ariko usanga baba batinye kugutumbera nenda kubwira ikintu kimwe jewe nyene kwa Landry promoter emission nakoreye iwe naramubwiye ati abo batipe ni bataduhikiraka ni batahikiraka cyo umwe muri game tuzobereka icyo tumaze ibintu byabo bizoba birinde bihera numwe bimenye ko byanabaye n'uri kurabandanye uvuga ati ukurabandanye ubasaba ngo bamupostinge ngo bamuhakatsi of course takuna kaziki none we ntwari kurivugira ko ushonje Simbizi inde oya nahise nakoresha gastoke kiwanje gutwo nirira none nshoboye kwigurira urwagwa nshoboye kurya nshoboye kwigurira igitoro nshoboye kuriha inzu bingine akutana bitugana ubaza yuko abo batipa cyagureze idriri tumutunga yajya amamiliyoni Simbizi nawe yo kubera yo kuryoha ajya ego yajya ni usanzwe ubabeshe ubabaye niyo mpamvu ifo ko twivaloriza tumenya agaciro kacu sivyo umuntu nuamwereka yuko mwisemba nejo wundi bazomwereka yuko ugomba kubaho ari uko wewe ubeshujweho nawe ufite ari uko aguhaye deal kandi wari usanzwe ubayeho kandi niyo deal atayagwa none dufate Landry promoter amazi imyaka ingahe karapambana ndibuka igihe kuvumbura waba usanga muhera kiyagiye cya mbere 2019 none ku 2019 uno mu tugeze muri 2023 ça fait 4 ans ariko arapambana none muri yo kanta nugwaye ruhara iryo shira hamwe ryakoze yogerabe none uno musi ni washavuga ati ngo dumakati kandi yasanzwe abayeho babashe babyo jewe ingene meze muri kamere kiwanje kora abantu nibabona agaciro kawe si uzokugida kubabwira ngo urumva ngo oya rimo umuntu akuvuga nibabona yuko keneye bazokurondera akurazi kico kinari ico kuko je niyo mpamvu ngo ndababwira ati Landry nibamenye yuko ahubwo ari twe turiko turatuba ivyabo bitavuga muri ico gihe bazobona niho bazoyibona muri kura bisemba none uburanzi bo muhikiraka je nanje je par exemple ndago exemple clair ejo narahuye na manager wa Daboje na Kiriko naramubwije ukuri ati nuwabona tudapostinga ibintu byanze bya PRIMUSIC musituraho turimo kandi yarantawe ijana kwijana nabwo ati genda muzunguruka igihugu mukore tuske vuvule tuzobipostinga ikintu muzokora apona PRIMUSIC navyo tuzopost kugira babatahura ico tumaze of course you understand kandi yaciye ntawe ijana kwijana none ni twa performing shaka mugende mwerekane ko mujuje abantu igihumbi ibyo atukubiyona azoshake huzura umva n'abantu bapoperanye buzure bagira ivyo bagira byose ntabyo twabonye ku mbuga ubikeneye azobisanga kuri page zabo abo bakorana hama munye bazotahura bafise inguvu ni bande kura naho si gucuta ngaho gira ubupost urumva ngo je ni kuri Imana ngo ndumutananirwa urabona kunuku najewe ariko yababwira ati ibintu byanyu ni mutadushiramwe ubu ni trotare bizogenda udabona trotare kora bajya batipe budget bayamaze kwigwa bamaze gutanga list yabo bazokorana harabi ikintu cyo guhiganira amasoko urabyumva bakamenya ati isoko nuyu abahiganwa naba urabyumva mva muri ico gihe rero nta ntuzenya nta uca za kubyidumbamwe mu nyuma ngo ubu nivyo yabikora ivyo ntibishobora gukora uti rero naho bagutumira Simbizi no munsi akakubwira ati Simbizi ngo dukore wewe wababwira ati nta budget hari si jewe niba baba bayafise igiciro canje nibagishobora havyo bavyiza igiciro canje dufate nko par exemple je ndibuka muri 2019 narakoze muri ya projet
ya PRIMUSIC nari umukameraman niho havuye n'izina rya imbesire cameraman rya bari bayigeze kuza kumbaza ikibazo muri PRIMUSIC kandi mbaze bya tetero ngene yatwambwiye ati no je imbesire cameraman aho na bari acyakurira izina so je novuga yuko nari imbesire cameraman nabyo urumva nubu umuntu je yondondera amafaranga nakoreye kijya ubu nibondondera nk'umukameraman umuntu urendwa nk'umuinfluencer nk'umuinfluencer agiye gupromotinga rero undondeye nka influencer igiciro cy'iwanje muri ico gihe urashobora gusanga amafaranga no basaba arenge nayo bahaye abaririmbyi koje nk'ijya projet ni projet nashobora gukorera mo de 20 millions nushaka kwikorera mo de 20 millions sema vumbuka zobona ati na post imwe ya Blarudi ngo nanditse ngo kuri about ya project nzomenye ko c'est pas mo de 20 millions ko ndaza agaciro kiwanje none atari bagiye bagwa amaruzi habwa nanje je ko atamuriyoni nokorera kada muri budget town nga kuri emisi imwe boyama nikomeje na cyane cyane aho ngama mangu ndabwiye ati nigikunda na emission ndagwereza batangurije umuriyoni yego none si kunyungu zabo of course none budget town ashobora komereza umuriyoni de Blarudi nayo kimereza nga mugana we none woshikana ngo ya ubisibiri sifi gusa kwisigura no kumotiva impamvu boguhayo yego none nkiyi impamvu boguha 20 millions kubera ndije n'umuririmbyi batayamuhaye parce que c'est moi na Estanish batayamuhaye nitunganye baga nitunganye uburambe na sevenisi zimwe ati rero igikorwa cya sevendende ndamaze ku branding abanyapolitike nkabakora ama campagne electorale bakabatora ndamaze James sevendende par exemple je noza kungerayo n'umuntu akazi kuririmba je CV yanje ndayikuzaniye gutyo ukayisoma ukanayiraba wewe nyine ucuvuga ati n'umuntu ndamuhangara no kwiyemera kurimo nabayeho nsanzwe mbayeho nuza kunkanga ngurumva reka ndabwiye ati nubundi ubwo bufaranga bwawe sibwo bwoca bombesha ugenda pana gusujira gawe urazi yuko ugiye kwisemba hariyo bona Landry bamurondera bakangubita nka 500,000 ati genda uko tuzokumenya déplacement byose ati ngazogwemba 500,000 kasangaragiye kugira usabone ko areka arakora niyo mpamvu rero bugiye ari kwihagacyo ni ikintu ki très important no kumenya valeur ariko urumva utanguye kuzana ibintu byo kuduga hejuru cyane yuko ari amadiri nka Simbizi hazoza ukeneye ko onyuzo buri kuri mama hazoza ukeneye ko yaba James amashaje menshi we ega no kugira umenya agaciro kiwawe banza guharura ivyawe bimeze gute ubaye gute bigenda gute hari abantu babaye ubuzima buri expensive ravyo je nk'ubu deremana ndaharura amahera nkoresha ku kwezi ni mengi sana ariyo mpamvu ari abantu aza ngo ati je ntiwonshobora vraiment reka gusa tubane gusa nk'abavandimwe tuhama tuyishe sasa wowe ukuretea ukuraja ngaho ukurasa ukurarira ni mu magazi umuryango wanje igikorwa cya Landry promoter ngo kora akazi n'ubundi bazokwizana bonyene barashobora kutaza kwino edition mugabo ikindi gihe bakakurondera of course ya tutakoranye c'est comme ça Simbizi wese Mavumba ari muri industry kandi asanzwe akurikirana ibintu vya industry cyane asanzwe ari n'umumenyesha makuru kuri Nick Show jewe maniraga Patrice je ngamumenyesha makuru harya none ukora ibiki kuri Nick Show none fate ngo gende mu influencer harya mfise dufitanye contact kandi isa gusa rero umugera no kuyivuza Simbizi we ntugwaye abantu benshi bafise inkorora man raba ahantu mba hari vumbi sinzi ko abonye ko uheruka kwipimisha ryari entre no avoa base do travia inbox nta mugera ngo hari ibintu nifise zunguruka inzu yose zo kuraba ko nubasangana ni yego ashaka kugwayo utivuza hama simfe ntago mavyibuha ibintu nisi byo byibusha abantu Oso wambwiye ngo sigaye ngo ibintu ngo byibusha kuri duzi kirenge babona ikirenge cy'abasigaye gisagate n'ubwo mbe wambwiye ko ibintu nibinywa nk'ivyande bandi bamwe ibintu nk'ivyo wari ukuranyagirika bavuga nice ndakwemera wewe Jene ko ndabwira ati we ushaka kuba unwa vya binini vya bakijaja na mipro bya bituma bavyimba bakavyibuha aho kugira ngo baje gukora gym bakishinga bavyimba kubera ibinini oya je nta binini ngo je kandi wataguye kugira ibintu vyitako nka rye rya mipro kazi ka ibyo binini uguma wishinga wigwa rega bajya ntunganya magara VIP rega bajya ntunganya magara agurisha VIP zo ari deep
Niwe usigaye ugurisha. Nese amadiri. Biranteye ubwoba Simbizi ndetse oya. Biranteye ubwoba ari kwibana. Nani ngwanire n'umuntu yifitiye amagara meza atangwa hana visi. Uca utanga muri VIP. Oya. Ni example ndaguhaye. Namba bagiye batanga VIP. Amadiri. Bashe batokomera. Ngazi muri commentaire cya kiganiro twakoze ko baguma bavuga ati ubwo muntera ubwoba kuri ibyo. Ndagotera ubwoba. Imviriza n'ibyo bintu mbwiye. Oya, ntari ngwani. Kandi nivyo kubera ukuntu uri kuravyibuha birashoboka ashaka kugura zya deal. Zya deal za VIP. Zya deal ngo zirunguka. Sana ahubwo simbona igituma uturira indege ngo umugenda ugaruka. Barama connection. Mbwa nivyo urimo. Network kada. Kimori. Bape. Awa amusanya rose deal muri Sweden. Yeah, sazberwa kuronka deal yo kuja muri Sweden. Urabona nuzenya ya satu bana muri Sweden bari gutora officializa iligi umva sport yo kuyinyina bayigite sport muzindo bana Mbappe nagafoto abonye post ndari kuri piscine Mbappe sasa rero mvirize rero cyaro kagabiza ngende mwitiri yo gutanga VIP pasi VIP umva muri Sweden bar officialije yuko kuyijya ari sport muzindo bakoraga no viage basi bazavuga yuko iriye moya ari birometero bugenze byinshi urero bagomba batanga competition y'uyijya umva uhejeje n'ingoga uratsinzwe tiva sasa rero byerazi ko biba bisaga n'abagina afise nyene bari ba Mbappe yaronse visa kuri cya foto yiwe guys visa Simbizi seriously nukuri ko imada afise visa oya muri Sweden kuri cya foto Mutu wangu dukora ifoto za Mbappe dukora ifoto za Mbappe saha muri Sweden abahungu babakari reka kumbwira gigu ibintu ntavyo nemeye gigu apasi muziki nazo kubese ngo ni muziki basani baronka amaviza y'umuziki bacha bagenda bavuga ngo bajya batama bose basogokuru bose sogoko va mu bana sogoko rero bacha baza kuri diri ya Mbappe nuzi ko na mugani nawe ne yagiye kuri Mbappe reka kumbwira somadiri hake bagenda kuri Mbappe gawe none ufise umugore none Mbappe agenda how Mbappe afise umugore oya none sinda ubwa mbere tfatika mugani atangiye kujya hanze 2008 yeah of course yagiye nka Mbappe nukuri Mbappe ndabazi benshi ari n'undi amajitwa Bobona none gute how agenda kuri Mbappe gute sasa bini post nzi foto Mbappe aboneka hama visa kandi dirici umva iwe yamenye dirikare yuko muri Sweden bagomba batanguze ligue yo kuza baragira competition yo gukora geste kumungorana n'ambarugo babiri Fizzo mugani Mbappe yagiye kuva 2008 kuri Mbappe nawe wagiye muri iyo ligue nyene oya abo bumva enda kwereke urabona hariho difference y'ubu ubu byarateye generation rindira gato muri music hari abaririmbyi bagenda kubw'umuziki wabo bw'akazi barabifata nka B-face Dramati baragira impamvu n'abagenda bakagaruka tuva yagiye gukora show yagiye gukora pepote n'umuziki wa mutwaye mugari abandi bajya bakera kubera visa udafise utari Mbappe none babimenya gute ko ushoboye cyangwa udashoboye none ngasanga bini ya post nzi picha ntwayibonye ariko ipisi yambaye agakabutura gutyo Kavere voilà ndasubita mutaraze kwinshishiriza kwijya foto yari Mbappe hama rero idiri muri Sweden yabone wezi ko yaramaze imyaka n'imyaka rondera visa yibura agenda byanga refuse denied no wewe nturi umunyamuziki karaba situation bancaire au nahera muga rero kubera rero Sweden irikirarondera abantu nyene baba pro shabavuga ati
yindi ngabire none nugukina navuga ati zija filme canke nuko we ni competition gusa bisanzwe nta kamera ibihari oya nta kamera ni competition no kamera zihari mbwa urumva ni higanwa kandi rimwe inoti rimwe na visa League Champions League n'ivyo bintu Belle Nice aba yabishize ko view rekana naho yaciye guys birakomeye cyane baga nuzi ko abakozi bose uramuzi we Belle umunyakabiga Bella Jensi Belle wo mukinindo umunyakabiga yakwamwita Bella yakineze sana yarimba mu rusengero rw'umukobwa none wumva amuzi mu ikanisa atarahura n'umuhungu wa Bakari ngo amwereke Katyusha ari bombo kera bazitamo nkizo nkuru buzikuye reka demba ndahaye iyo nkuru yo muri Swede antuka ngoma ndaba kuri computer Bobo Diouf ari sinema twabakera ngo Bobo Diouf ubona ngo Suleiman yagira gusuka cyakurabira kuri computer hagera rero nizo deal sats bagomba jemwe muri Swede seriously achaje gukora ko kazi umunsi mwerekeje kibuga cy'indege muzo kumva umuturaga rwa ngo niyo mpamvu banavu ozo umuturaga umuturagaro w'ikirere widiragiye umuturagaro uvuga muci tani imvura igomba igwe hari n'igihe bigeze kuvuga igihe Dramati agenda hari abantu benshi bazanye amakomantere baravuga ntazogaruka hariya anye ntiyashikayo biza kugenda uko mbwa Dramati turasaba bajya nakubwiye bajya ofurumva umuntu agenda hanze akagumayo ni wataye icizere cyuko ubuzima budashoboka ngaho nkaje sinogenda hanze ngo ngumeyo wewe Simbizi siragumarize kurira muri iki gihugu rero tudahenda ishaka ndabere neza ubona kora vyibuha bijya binini biriko birakuvyibusha shaka ngo umva inyama ibinini bijya binini byanyu amipro yaguhaye umusoso oya jewe ubuzima mbayemwo nta vyahatari fisiko ibintu vyahatari Imana bitanga yeah of course mugabo ushobora kujya 3 ku munsi jenga kabiri ko nambyuka saa 6 abandi bana sha bagira ubiriza ushobora kujya 3 ku munsi kaba ufise ahuba sivyo ivyo biba bikwiye ko nta bindi biba bikeneye ushoboye kwimenya ivyo ubukeneye n'ivyo abagukomoka ko baba bakeneye ukaba wobaho ukiha kivwa ivyo birakwiye ko ibindi byose ni blessing itanga yeah of course rero muri bijya bikeya muri legal minimum niho ubonera umuntu ati uyu muntu ashobora kubera ikitegereza abandi sivyo namba jewe entertainment ishobora kuba yo ntunga sivyo nakandi akazi nkora entertainment nta kandi kazi mfise genda ashobora kuba icizere ku bandi hari abantu bifuza ubu buzima buto yambayemo sivyo yeah of course iyo mpamvu rero nka jewe mfise aka gatoya ku muntu nshobora kubera ikitegererezo jewe niho umuhezagiro wanje uva kugira ndonke do plus nujya wundi ndambera kararo do plus niyo mpamvu rero namba jewe nshobora kuba nkora opportunity yo gusohoka nikije kwiyongera kuri wa muhezagiro w'umuntu azasabira imagine rero nka jewe dufate par exemple sinzi abantu bankurikirana burya ntuzobona ugenda mwibarabara bakubona abantu benshi bakurikirana yeah of course I know umuntu akakumenya kantu mato nk'umuntu yipfuza kubaho nkanje ubuzima mbayemo aciye yumva ati ndagiye hanze nciye ngumayo yarafise ikizere yuko ubuzima ngaho bushoboka yeah sivyo umama ndamuciye intege nace bwateye kumbe bwa bundi byo ntibishoboka ati nanje ninagera nkanaka ndoca ngenda ndonka amahirwe yo kwagura imbibe ko umuntu asohotse hanze bari karagura rero twaronse ama generation menshi yaronse ama opportunité yo kugenda kuduserukira hanze bakaronka ama visa turazi barimvye benshi baronse ama visa bakakibaguma bityo bagiye gukora umuziki yeah ego Zadezi yaragiye hanze acagumayo aronke twacaragaruka avyo rero ibintu mwe nivyo sivyo ibintu mwe nivyo abantu mwe nabo n'abantu bakarorero
bagenda bakagaruka n'abantu batanga icyizere kuri wa muntu abona yuko umuziki ni naryo fatiro umuntu afata yuko umuziki uri sende of course umuntu ageze mu Birigi aragarutse umuntu ageze muri Australia aragarutse none ni ryahe banga ririmba rero generation iyi hari abaririmbyi bashasha dufise uno munsi benshi urabizi ndetse twutse kubideha abaririmbyi bose bakera umuntu yashoboye kuronka guparvena kubaho waronse umugore afise amafaranga cyangwa umugabo afise amafaranga urumva yuko yari systeme Mbappe benshi babaye ari Mbappe uravyumva umuntu yagerageje kwigwanagwana ko sometime ni sat basa twaga no mugwani ariko nawe urumva yaronse deal ya Mbappe guys tuvuze Mbappe tuje kuraba ca kiganiro cacu urumva Mbappe barabizi nikabutura kaje ikinye umva rero sasa ingene bice bigenda rero se kwa uno munsi hari generation itandukanije n'ababayeho avant uravyumva bitandukanije nabo gute bagomba gutanga icyizere yuko bishoboka ino cyubahiro umukuru w'igihugu nawe icivugo ciye mu myamazo y'2020 avuga ati turi kumwe twese birashoboka sivyo bisigura iki jewe nawe tugiye hamwe birashoboka uravyumva niyo mpamvu no munsi rero ara amajambo mamwe baba bibaze ko arabanye politike kumbe politike y'igihugu iraba twese no munsi gushika no munsi rabaje kuba secteur culturel ari secteur kiri nyuma mu zindi kandi ari secteur yovyazwa mu nyungu kandi ari secteur y'ingabire y'impano ikintu buri muntu wese avukana uravyumva bisaba rero yuko iyi sector twari dukeneye abantu b'intwari ba mbere bafatiye mbere mu kubera akarora abandi era muri munsi ro dramatique na Bface bashobora kugenda hanze bakagaruka ganipa nini ya cyane rwose na franchi ni n'ikizere nawe n'umwana uzovyara naho umuziti burasinzi kuva gwiremba penarigera numva ati nice abandi bose baravyaye n'usiga imbuzi ko ruzinti na kantuzenya karavyaye ugafise inda ka Delicia karanoro karunga na DJ aje hirya ibaje hirya ndamya kumaze bonurana vyara nituzineberera umwana atangwa n'Imana sawa basi dufate nka Delicia arabiye kuri Bface na Dramatic umwana azovyara arafishije cyo kumbwira ati mwana wanje uraca mu makanda yabagiye ko ndabona yuko ari mwikizi peut-être on sait umwana azokura bigeze ku yindi ntama ubwa mbere turonse baririmbye nkawe bandi baririmbye kera batwagwa na leta bagiye bavuza ingoma batwagwa na leta ngabo no munsi n'amasekta n'aba privé batwara bakakora business of course ibisigura yuko rero ubu no munsi turafise ikizere yuko ejo ari bon yuko umuziki uvuye muri affaire Mbappe ubu tugerere muri business muziki ronziza mu ivyo bintu vya affaire Mbappe ariko nawe Simbizi heruka wiyemera rafa pass bari kuranyemera ko ngo Mbappe unyumvise amaudio y'abana jewe ibi meze kuno yari audio ziba sawa ndabino sinsarije none wewe bahindira iki bagutumye muri ya deri asa oya je sivyo baga sinakubwiye yuko baga nabataye inzira aba batumwe hani bogenda kwita tubatumye Mbappe ibyo bintu share oya utero ni uyikoresha business oya Mbappe no business je Mbappe ndayikoresha mu gusoba gusa ubu birahindutse urabaye mwana mwiza gose none abana ko ndabafise ushaka ndonde wundi mwana we aho Simbizi afise abana bangaye ku bantu bavyibaza cyo no musina ikibazo rakimbajije nari atwari kumwe oya wambwiye ku rubende wenyene ubivuze nyina muriruka babarire bavyeyi wewe mbazi ibindi cyane kandi by'abana ukeneye kuba nukuru no munsi nicaye hari abantu nabajije barambwira ngo Simbizi afise abana bashika muri 12 ntango ari ni fresh turi bake umuryango wacu turi bake kandi rero ngo ku bagore nka 12 yego 12 mwana nyine niko bitegeza ko ja muri yo deal ya Mbappe je numva ari oya aha je ndi mu idiri ry'Imana ryo kugwiza abantu jambo ry'Imana rizakugwiza abantu
yatubwiye ati tugwire nk'umusenyi wo kumucanga ati rero ushaka gukwiza umusenyi wo kumusanga go niba ni distance nga amwe zopfa tugwire tube benshi abazimu bashe batokombe bashe mu izina rya Yesu tugwire tube benshi Mbappe guys ndikuye na Simbizi wase bavumba yatubwiye ngo turamwita Mbappe ariko diru ya Mbappe ntashaka kuzitaba uyo Mbappe wawe rero utamuvyaje umusaruro abandi baramuvyaza umusaruro babyita gukora ivyunguka ni gukora ivyunguka muri iki gihe nukora ivyunguka oya mbwa ivyunguka duhamagara abantu gukora ivyunguka partir ya passion yabimukunda nawe uvuga ati jewe ndakunda uyu mwuga ndafise ibibazo nshobora kubaza abantu bivyaza gukora ivyunguka partir de ça apana kuburi ingabo ufasha na mikoro ya budget town ni kuraza gusa kuri branding bazaguye note none manager ya none vyose ntumva ko vyunguka bunguke ngaho apana gufata ari abantu benshi baza uraze abantu batwiciye kano kazi kandi narakunze cyane ingene dufate nk'ubingene Olege muri Gadira tayiri oya prayer brother yaramimbaye go cyo njya mpetse namubwiye ati ko iki bagiye kuri afishe kwa gusa nabone mu kumushimira bashyamina nakazi bazi yagiye kuri pancarte gratuit of course Olege ntibamushizemwe muri ya PRIMUSIC mu kumushimira niyo mpamvu ndakubwiye rero ngaha shukrani yapo nico gashimwe batanga ngaha mpamvu rero umuntu ntuzokora ikintu cyagusa ariko rya afishe je ni habya bya Landry umbiza ntuzokora sa nibaza ko babaye akanoti kugira baje kuri nta bamuhaye Olege divide ndabizi none Olege ntuzi ko twegeranye hafi nta mahera bamuhaye that is why rero bize bitanga icigwa ubu nta kintu cy'umusada nta cyagusa gihari of course hari n'abantu benshi barekramye baravuga ati ko Olege nambo no munsi B-Face ashobora kuronka visa ya Australia nuko yarahiye gukorera ubusa B-Face yaranze kuja kuri rya pancarte uno musana agacira afise ari hagacira ariko no munsi bamutumiye kandi ntashobora muri jury yari muri jury ari mu brand ambassador ya gusa batubabarire ihiganwa twinage dushigikiye kubera baratwibagiye n'amera baduhaye babahenze urumva ngo twebwe ngo tuzobiposta ntabwo tuzoposta nta n'umugambi dufise wo kubiposta kana deal mwarose turimwo ngene batwirengagije tuzobabwira ntiturimwo na foto nimwe nta n'uburenganzira ndabifitiye ariko uribaza Simbizi yuko nikimenyera nta burenganzira tubifitiye kubera abari protege n'ubundi iyo bariko barasinya kontra basinya kontra na Brarudi yuko ibahaye access yo gukoresha amasanamu yabo mu maposte yabo nibiki vraiment mugabo twebwe nta access dufise yo kubiposta niyo mpamvu iyo bakenera ko tubiposta natwe bari kudusinyisha gakonta bakaduhereza access yo guposta ibyo baduhaye natwe rero ntabyo tuzotora abantu bafitanye amasezerano ko atabyo twemerewe kandi ngaha amategeko azokora iki ntibazoba bari ngo ibintu byacu ngo tuko twashikira umuziki urumva ngo muri ko muraduposta oya nabashikira umuziki natwe bari kutwibuka bavuga ati nemwe ko mwebwe ari mwebwe muri nkingi za hino entertainment mujya ngahe imeze good abe make basi yabona make ntaba wowe Brarudi yo kubwira ngo make shiramwe rigurisha we kuremereye gashaho ngo najya mahera bahabaririmbye tugomba kuremera tugomba kuremera itegeko tugomba kuremera ko ibyo dukora biraremereye ibyo dukora biraremereye of course turanavuneka cyane by the way ni Simbizi wase mavumba turi kumwe tukana ku musozero w'ikiganiro cyacu Simbizi ndakubaza ni ari abantu benshi bashaka ko babona Simbizi mu biganiro cyangwa bakagukurikirana aho usanzwe ukorera bakagukurikirana ama emission yawe kuri channel yawe ya YouTube bakavuga ati umujyo umengo n'umufu umengo n'umusazi jewe nta mama channel nkorera nta channel mfise narabihagarika ahubwo ya channel ya Simbizi wase mavumba nta post iheruka nta post nyene kiri gute none ni mu vyunguka biya n'ivyunguka oya biya n'ivyunguka kugira vyunguke bisaba imitahe myinshi kugira vyunguke bisaba imitahe dufate nk'igihe Nick Drip Show amakamera agezweho canke imitahe nyene nk'iya Budget Town ubu canemera gukorana nabo avyo ama bavuga ivyo nabambona ku mareza atandukanye cyambere ukushimira agenda umurundi of course jameno ko ndi umurundi kandi ndasonjejwe yego
Chonje ndakizi gutaramisha abarundi. Yeah, of course. Kubayagisha, kuba umwanya, kuba abarundi benshi usanga biruhiye. Hari abarundi usanga tarajya. Cyane ndamugaburira. Mutuma twenga mwenyurega. Foka abarundi bamwenyura. Ntacyo imva ngandiye. Uvanga uriye uhejeje kurya. Unyidogera ureke mva ngandiye. Uvanga uriye uhejeje kurya ncenda kurya. Genda go na jamtara ari hake Achagenda dusigaye imbuga cyangaraza dukora aga collabo collabo aga threesome aga featuring aga threesome ngo aya kandi kantu bakitaga collaboration Yubaze pe. Yes guys, like kumwe na Simbizi wase mavumba ndagushimira cyane ku mwanya wawe Simbizi. Ndagushimiye gose. Gusa ntwari muri mode today. Mode ni nyene. Canke ninza. Wapi? Mode ni nyene. Subira gaciyazi basi nabika twagaruka. Kwa twako turavuga amabanga akomeye arandi mabanga uvuga bukebuke. Nashaka kuja muri Sweden. Ushaka wegege ngo yishobora. Mbappe sindamufise. Mbappe gawe. Ndashaka kuregister iminota 30. Urabizi none urazi ivyiwanje. Arakanyina garaho kare kamizo kuba nyene n'ubu tatuwaje. Ya bafite ubutatu, ufite tatuwaje no mugiye. Urazi rero muri kamere k'abarundi. Uri mukobwa bafite tatu. Cyo ko ari cihebe. Yarakaze. Rero tugomba dukore. Yo keneza. Nachoka. Ndavuga ati ngomba nda ku gitanda gujya gaca gendera ari amwikere y'igitanda gashaka jyama kakizinga nashoka none cyaha ako Simbizi ako rabamesha rero usanga gafite n'ibisuko bikwega gutya rega ego bigeme zihari ubu no ndetse ngene cyo numva n'umutwe bendetse atari ibisuko mfise no yawe karo gatoka karoshe gufata yuko babarira basi ai no fatuka kani mana we sureje ndago no wakina ofete ubu iyo se ni gukora kazi bizi mukiwe byatariwe ndema vunaga mugwa muhemuka Jesse memuka cyeni tabarira imbabari ndembe kangudete yaje cyamenye je kuri rya audio numvise na cenda ko akabisa mbiriza je nko kuza kuri abandi je nyene pepa oya ni biroroshe wewe urumva twebwe uwe ntitukiri mambo ya manani akona ibintu bigenda bukebuke twe tugira bukebuke kandi umva uri brutale uriga n'abantu tugatabara indembe hama ofisi mugafasha bababaye mufasha babaye ndagushimiye cyane Simbizi nawe umunsi wumvise yuko kene cyangwa honyene ufashe mu mutwe deja numvise umenga umutwe wanje n'umutwe wane no muri mba none urazi ko umuntu agwaye iginyu umubiri wose uremba arashuha twe tuyitayo ndari nama tugakora ibyacu turangije Simbizi ko ukizwa ubaho neza we nare n'ubundi ko nkora umugambi w'Imana mu gutabara imbabare Imana yaratubwiye ati abarushe n'abaremerewe bakwegerera n'abaruhura aho nusanga himare nk'imisi yiruhiye sanga byaranze umusovu ya none we byagenze gutora nta besha kibo jirete niko muri ni jirete akabike voilà umusovu tunefiko turumva nta waraba ati sha utirere kandi nk'aba bari biyerereza nyene mba nkubo hari usanga nk'ababiguye mu bitari muri gahunda aravuga ati araje ndiko ndakubura sanga yarabiguye nkore bitari muri program kiraguye inda sha fuina kumenzo tuboro twibera mu ishamba ukurane ubwo basimbizi cyenda gusavye imbabarire uravyuso rero abantu usanga ari imbabare Kubateka ndamutabara. Umuntu yambaye impuzu zabyimbye byataye. Kumbe ntibabagara. Kabatse. Vipi? Uza kubimenya kumbe umva bajya babagara bajya barabakozi. Babasaba bari indimiro. Afise indimiro. Ari nabandi bafise indimwa yimbuka. Yaze ngaba dada benshi nga ugira gusa tik. Ntibarindira n'amezi 9
uharuye uva gusa ukoze gusa gutya mengo ni vibre direct aho hari abantu bamaze kumenyera bimbuka hari n'abandi nabo urumva isi yabo bamwe bavuga bawoze oya no bivuze hari n'abandi rero uzisigaye umutinya si oya kuvugira gukomye mbiriza umutinya niko ndakubwira nk'ibyo uri kuravuga nta bihwane n'ibyo turayaga ko turivuga ibintu by'isi oyi by'isi yo mana yanje niko turavuga ibintu by'isi no kurima nari kurazana ibindi twego turanavuga mbiriza no kuza turabakoma n'undi mbiriza hano rero usanga mbona bajya bamenyereye isi ugati ateye igitoke kiramera ibiharage ibigori abo abana problem mugara ari abandi rero usanga nta n'uwiyumvira ari umusovu urawoze urufunzo byarakomeye n'ibiti byaramezemwo aze ugira gutyo gana ugiye muri douche isabuni yaramase ucumengo kose hara ibiti ara isabuni urabona isabuni yafashe gutyo mu mushatsi kujya ayitoka ucumengo ni giti intatemwa ibitongati ibyo byose ni byo bazi kubona ibitongana ni tentire agira gutyo kumva ibintu biragumye umusovu byose ni byo bazi kubona rero ari abantu usanga mwe nuko izo nimbabare indembe nizo mutabaye uyu mutabaye rero ubukize nabi kandi Imana yavuze ati baruhura no kuri ko Imana waramaze kwimbata ya shetani dekura izina rya Yesu ndekura tangize ikiganiro wa mugobwa. Yes guys, so thank you so much Simbizi ariko rero man ikakubimbata ya shetani garuka Imana iracyagukeneye kandi umwanya nturahira Imana ndi umuntu w'Imana igana shetani n'uw'Imana shetani n'uw'Imana tuturaba Imana Chamtani nzimiriza kamera ndagusa kubera yaba shetani atari uw'Imana nzimiriza kamera je ya shetani ndayirukana ku muriro shetani yiberamo urazi yuko umuntu wese azojya ku Mana ko bavuga nivyo bintu byose umaze kubona none umuriro ariko ko watuye ni umuriro n'ijuru byose by'Imana igana umuriro n'ijuru byose ni iby'Imana niko bavuga reka basi turangize uvuga ati nawe ntavyemera rangiza uvuga ngo Imana imbabarire Simbizi ndagusaba oye kandi reko ndayibeshye rego umuriro n'ijuru byose ni iby'Imana umuriro n'ijuru byose ni iby'Imana oya ntuzi umuriro kandi ikiganza cyanduye nicyo uri kurankoza ko Simbizi kandi udapfuye ntuja mu ijuru no kwa shetani nuko ishubyo bihukitse udapfuye ntuja mu ijuru kandi no kwa shetani udapfuye ntujayo bisigoye gutegereza gupfa kugira uje kwijujayo kwa shetani kandi byose ni iby'Imana isi ijuru no kuzimu by'Imana ahura kenye noremeye kushetana kugira imbata gute kandi twe turabaye zimiriza kamera abaye ab'Imana zimiriza kamera nukuri sawa isuwe mbana we tageze imbata sha shetani yaramaze kugira imbata yigendera guys kandi ndagushimire cyane wafashe umwanya uri kurakurikirana imbata ya shetani ndagushimire cyane wafashe umwanya uri kurakurikirana Abuja Town TV uzotangara unzanze mu ijuni nicaye iruhande yayo ubona tuko turirira gasamaki cyazo buri mu ruhande rw'iwawe iruhande yayo na nzo gucaye iruhande abuze buri ku muryango na Petero oya Petero nzo bareka nzo bicaye iruhande iruhande nzo bari yona ncagatiwe nayo ndarazaza toto izi turi batatu abo bazobari ukaza nguba nirabira gusa guki ngene murengana te nice wenda kuzi cyo bakuriye mbona nivyo bivugwa bari hayi turaba gutya karaba yigezo bihana no agize iki hazo bari koze muri reka shimire umuntu wese yafashe umwanya hazo bari show man Abuja Town TV hazo bari show mu kuzimu namba mu daimoni shetani yahaye akazi ko gupromotinga ibikorwa vyiwe heza rero batubise cyane ndagusaba heza batubise twinjoye tugire iki tuyige sawa rero kiraheze